Batura abandi bahungu baba bari ngaha mu telefone. Atari kweli. Banzureke. None hari ibindi akabazo. Awe eka magare ngaha hagati uko umwanya harasha ku bintu ntanguye no kubona. None ndakubaze wanzurendere gato ibi byo twarabihize abona none uyu mudive none tumwikawusha Yes bakunze ba STV turiko turaza mu nyuma yiwe bigaremere nka byabindi tuce tupande yari katucino ibana bakunze ba STV turagiye kuraba ukuntu vyogenda no munsi turabona yuko byagiyemo ko kwinshi ni hatari ni hatari Chelsea Mana yanje ibindi biki meze neza sindamukene mu buzima bwanje ikintu no saba ni kintu kimwe ukuri ko nakumenya phone ni yiwanje ndayitwaye warankurikiye cyane sivyo ivyanje vyose bishize hanze sivyo kandi je nabonekanye kundo munyamakosa none ni gute nanje no menya yuko ivyo ndiko ndaririra cyangwa ivyo ndiko ndafukamira yuko navyo vyo bamwe kakanenge none yo yuko Gatubere ni kintu kimwe mu maso yanje singeneye kandi kukubona izamba zinafuka ndagusenga wewe ndagusaba wewe nk'umusezira hagaze STV every story matters. Yes bakunzi ba STV murameze fresh nkuko mubizi kandi ni wa musore wanyabasha gukora byinshi bitandukanye bishobora gutuma ahuri ushobora kwishima canke ukagira impanuro canke ukagira ico wize bivanye na byinshi bicanga kuri STV ni STV ni gwanje STV ni gwawe STV ni Adan ni umuntu ari we wese ni umufana ni umuntu ari we wese afise byinshi akora kugira ngo ibintu bigende fresh nkuko mubibona kamera yacu iri kure cyane ariko kandi irahantu yinyegeje ukuntu impamvu ngo niyihe mwarabonye ikiganiro uyu muhungu Patos nkuko nakibonye ariko namwe ndibaza mwakibonye Patos n'umusheri wiwe ikiganiro gishaca ja Daniel Sininge nacita je ntumbaze ariko igikuru nuko twakibonye twese uyu munsi rero n'ikiganiro kigira kabiri mwarakibonye umuhungu ashaka kumusaba ikigongo ariko kamwankira aujourd'hui twifuza iki byaranse yuko Dan asubira ku murongo ariko je ndavuga ati nkuko Imana yaduhaye ubushobozi butoya bwo gushobora gukoresha ubwenge bwacu dufise kugira ngo umuntu dukeneye tumuronke canke tumuvumbure niyo mpamvu je mfashe micro kano kanya ariko mukaya ndayisubiza ariko ikinzanye rero cameraman yinyegeje naho abahungu bagomba bagende binyegeze hariya nyene ninjire ndamubeshe ujya mudada kugira ngo dusohokane twamara gusohokana tugomba kumenya nawe SK mbega nawe ntacitinga ntiyamucitinga uwo muhungu canke kuko hari abana ashobora ati ngo yaye urancitinga ugasanga wewe ashobora kuba agucitinga duplice cyangwa ugasanga wewe ntiyavyo yakora tugomba rero kumenya ukuri k'umukobwa nawe dufashe telefone yiwe ndibaza je akazi kanje waje kaheze muwe na micro yenu rero mugende murangene munyegeza hama ndaza gutelefone kumva ni telefone nza kuvugisha nk'umuntu nyene tutari wewe ariko ucumenye bikurikira uca muza kimya merci Jenga abakunzi ba STV rero mu bisi yuko Andi MC Andi agiye kuturonderera aho ntuze aza kuba ari umukobwa reka rero bakunzi ba STV tugiye kwinyegeza ngaha turabe yuko umukobwa turashaka kumubona Yes bakunze ba STV turiko turaza mu nyuma yiwe bigaremere nka byabindi tuce tupande yari katucino ibana bakunze ba STV turagiye kuraba ukuntu vyogenda no munsi turabona yuko byagiyemo ko kwinshi ni hatari ni hatari Chelsea Mana yanje ibindi biki meze neza mviza umuntu ariko arakora bite Audreille meze neza
meze neza. none muramutse umukunzi wawe Ndamuramutse kubera. naho gira usubire dufate nabi nkarafa pasi none Je sinakubujije. biza basica ashaka kukubwira no munsi Numvirize iki? Uje gukora iki ngaho? Sinakwiyamye. ikintu kimwe mami reka baza kubwira kimwe sivyo Umviza ndakubwira ikintu kimwe. kabara baregere Umviza kwanza sivyo ivyo wambwiye ndagutahura naravyumvise sivyo kandi ivyo wambwiye yuko bihagarara ivyaje nawe ego ndavyumva urumva narabitahuye ariko ikintu kimwe nagomana ndagusaba ikintu kimwe sivyo Usabikura afite ivyo umbwira wewe. kuri munsi wumvirize ibimuzanye mugabo nyumviza kwanza ibyanzanye hama ibindi navyo tubigende neza sivyo umva ikintu kimwe Audreille ndi umunyamakosa kuri wowe ariko ntabwo no kwitwa yuko nawe wera nkuko je mboneka ko ndi umunyamakosa eske niki nanje conyemeza yuko nawe Hari cinyagize. iyo munsi watwo tarabye telefone icemezo yuko nanje bon system ikintu nshaka niki umva kwanza Audreille ico nshaka ni ikintu kimwe kandi ngeneye yuko ukimfashamo nakoshereje ako ngene mbone yuko nanje ubona kunze yuko atakosa bon system yiwe afise kuri jewe ibintu vyumvikana Ariko nta burenganzira afite bwo kuraba telefone yanjye. Rega nta burenganzira ufite bwo kuraba telefone. oya ibintu byanyu nivyitoye ko byaheze rega Audreille nyumva sivyo nyumviza ndagusaba ikintu ndi umunyamakosa kandi naragufukamye nariko nagize nta ndirimbo nimwe ntaririmbye ku bwawe ako ikintu kimwe nanje ngomba gusaba n'ikintu kimwe Audreille ndi umunyamakosa ariko gute none nukorera umuntu amakosa wewe ubwiwe atamakosa akora na niyo mpamvu byanzanye ngaho ngo menye yose Audreille wanje yuko ari umweru ama peut-être inzo bizoze vyitwa yuko ari je ndi umunyamakosa ko Audreille namukoshereje l'autre jour sinzokoshera abandi kuba nzomba nzi yuko ari abakobwa bakunda umva ivyo nuko bimeze no muswa twaje kuraba nawe ukuntu ibintu bimeze Aragenda arabe kuri abo bandi pana jewe. Sinkenese. none ikiyagiye tugitanga Man, tuvuga yuko turaba telefone Visa kwanza. Okay, je barabonye kuri kwi wanje ko ndi umunyamafuti ku bwawe. Ariko se amafuti nakoze nuko utabaye bunawe. Ariko reka nanje rero ndabukuri kwawe yuko ibyo banyagiriza ko bo bitakuriko. None ari kibazo. oya. wizega Ndize mugo nshaka kundabira muri telefone yanje kubera. nujya munsi wa murabiye telefone wawe kubera so watawe si we yivoronse kwira bwa mbere no musi rero natwe kine kwereka abakunzi ba STV yuko wewe nawe ushobora kuba wera canke utera no musi kereye kubishira kuri karubanda ubwo nitwo uraba ku muhungu wenyene sitwo aravye mu kiganiro ukuntu vyaheze abafana batubwiye no kubika mutaraba muri telefone y'umukobwa no musi natwe ubwo twereka yuko tudashikiye wewe je cyane nashikiye wewe bese baravuze ngo shikiye wewe iki niki ngo urumva ngiki ni ndavuga ati oya no munsi rero reka tubishe kuri karubanda turabe wewe telefone yawe Ariko nuri kurantahura nuko murana je n'umutipe nitukiri kumwe. None mugita kiri kumwe andabira telefone kubera mundabira telefone kubera. sivyo yagiye Vyararangiye. sivyo yagiye Ntaco niyagiriza nta kintu na kimwe. Vyararangiye ariko vyararangiye. yatwereka telefone rega ivyo hiruko nyene none imyaka itatu mwari mubanye none notahuza gute abavyeyi mvuga ati bo je ndi umunyamakosa ariko simboni nawe amakosa yawe sivyo ego ku bavyeyi noboneka ko ndi umunyamakosa kubera ni je nafise amakosa reka turabe telefone yawe kuko baguma banyagiriza ngo urumva ngo ushi ngo ujya muhungu ngo waramuvogereye waramugize reka natwe abakunzi ba STV no munsi babone yuko sinashigikiye wewe nta n'umutwe tuzinanye wewe unyereke telefone hama tuyicekinge turabe sindabara ama message kuko haciye muhebanye turaba ku message mukiri kumwe ubundi twereka abafana ba STV nimba atacu yagiriza it's okay twereke Ngira ntago yiyagiriza erega wano ncumva culpability afise nk'umwanya aca kuvuga ati ndafise amakosa arete ku makosa narononye korasima yamaze 3 ans kandi inde yayononye nje nayononye kuko nije nje kubara ubu rero shaka yuko abakunzi ba STV babona ukuri kose kugaragara hanyene no munsi Ariko dana warukeneye umva ikintu kimwe man sivyo je waramvanse we warankurikanye cyane sivyo ivyanje vyose wabishize hanze sivyo kandi je nabonekanye ko ndi umunyamakosa none ni gute nanje no menya yuko ivyo ndiko ndaririra cyangwa ivyo ndiko ndafukamira yuko navyo vyo bamwe kakanenge niyo mpamvu ikintu kimwe gihari nkeneye kumenya ukuri kwiwe amuko kuri kwiwe namaze kukumenya amamenya ati bon ivyi amarira yiwe namuteje cyangwa se umubona namuteje uzonjeko
kwera ndi umunyamakuru namukoshereje cyambere yandiko nandi kugira ngo niyeze mu justement bisaba kwanza imbabazi nazisavye nazisavye nabwo yanahuye kubera sinzi ivyari byo byarafuka naco nakoze ndibaza uko warabibonye nawe ubwawe ahubwo ni wamojeje kandi ari we watumye ndira ikintu gihari ni iki sivyo Chengene ukuri kwawe kumwe hama ivyo wansavye ndavyubahiriza ariko vyararangiye nta kibazo byararangiye nivyo byararangiye twereke telefone abakunzi ba STV twereke telefone turabe atacu yagiriza mereza ga telefone abakunzi ba STV mugume mudukurikirana ikureyo neza bukebuke amushire muri WhatsApp ariko je mbona twovyiyorera twovyiyorera kuko none gashaho oya atacu yagiriza nacu yagiriza uzikuru era reka tuvyo oya niga kwanza gusa nk'ugenda wangu tuvyoze gute kandi ivyanje we wabimenye sivyo byagiye kumugaragara vyagiye hanze kandi urabonye n'ukuntu washavuye n'ukuntu wagize iki wadutaye mu ibarabara uriruka turagira iki abantu babona abantu barorera uri no munsi dukeneye kubona abakunzi ba STV dukeneye kubona WhatsApp ya Audreille ibintu birimo kuzi ba STV arashoboye kuma telefone yiwe nkuriramo code muri WhatsApp abakunzi ba STV tugatura message ya Audreille no munsi turayashira ahabona byose ukuntu biba bimeze tuje muri WhatsApp turabe wita gute Paton wamita gute telefone mon cœur wamita mon cœur katuraye abakunzi ba STV yuko Paton akitwa mon cœur mu telefone yuko canke byahindutse ariko byararangiye sina mon cœur ntari kirimo abakunzi ba STV Paton katuraye na ipinge Paton turabe abakunzi ba STV izina rya Paton mu telefone kwa Audreille handitseho Paton batura abandi bahungu baba bari ngaha mu telefone atari kweri banzureke none hari binda kubagira awe eka magare ngaha hagati uko umwanya harasha ku bintu ntanguye no kubona none ndakubaze wanzu yendere gato ibyo twarabishize abona none uyu mudive none tumwikawusha kandi urabona yuko kiriya gihe twahura hari mu matariki yo hagati mu kwa mbere kandi reka ntibave bavuga yuko turiko turabesha ni gute ubesha na utobesha oya rese nakubesha siko ndakwereka uyu ni wa mbere yitwa Diva wana ko ariko n'imitima myinshi hatari udive mufaniki umugenzi wanje wawe mbonwi yaje ko amabizu n'imitima shara wakunzi festival hizi nkundo zo mu gisagara ca Bujumbura zo ne hatari katubande turaha reka kwanza urabona ibiyago navyo nyene amaperi ya stage ro izi apere za z'ijoro n'inusu umwamwe ko mu buyaga iki n'umugenzi nikubera atari ngaha hafi tuba turiko turayaga n'umwana twakuranye umwana mwagize iki twarakuranye twakuze dukina urumva nta mpamvu rero itotuma tuyagana nico gituma muri muca muhereza kuri bonwi bizubaye none si ibintu bisanzwe ibyo reka tubande turaba Paton reka tubande turaba message yakiyagiye uko je ndaza aho byaherera amatariki kana kiriyagiye wana ko mwavugana uwo mwana wovuze ngo bahe ari hanze ari muri Canada akoresha nimero zo mu Burundi kobwa nawe uguye gose wari uramufata nabi harimo ama message nkaye reka tubande turaba ama umutipe twa Frank nawe usanga arabajama wawe Paton turaraba neza sivyo je nabonetse ko ndikigugwa imbere yiwe ariko raba ivyo ndiko ndabona ndiko kumva ni ibintu bisiga ubwenge Frank program warara Frank nayo ni biki kandi makoro rero sasa makoro yiwawe uyagira mu ijoro yose n'amakoro ya ine dimato buri mu no dusengana vraiment bakunze ba STV murabona yuko ni hatari n'umukobwa nisanze ama message n'urudobe
tubandanye rero turabishira kuri karubanda rero banze reke umbaziki reka tubane tubishire subiza basi telefone heye yatari kweri ndagusabye basubiza telefone ndakumva Daddy musengera hamwe no mubaze mwarasengera hamwe yego Daddy baba we Daddy ni pasta niki uyu Daddy yanze aho ngani Daddy n'umutima ni papa wapi nyine n'umuntu wo muri famille Daddy n'umutima umvirize Audreille sivyo ivyo nakoze jewe amadepense nakoresheje ku bwawe naco nakoze kubwira ngo ndagusaba imbabazi wewe naco nakoze kugira ngo numve yuko umutima wanje uronka agahengo ndi kumwe nawe kumbe wari kumwe n'ibindi n'amafoto n'ayajyana amafoto nuko bana ariko hararyoherwa kweri ibi ni biki boss oya reka byabaye gute mu gihe je ndiko ndibwa barabaye none mugabo Audreille turi imbere ku rupangu kwanza none imbere ku rupangu bitwaye iki none imbere ku rupangu bitwaye iki oya Paton nitubishiramo agashavu kenshi umviriza oya reka man none ukuri mugabo wenda kubaza none ndababara ndiko ndatunuka nkona ijo n'umuntu kugira ngo ubeho neza none amafoto sose biri muri ibi none aya mafoto nayo muri kumifotoza hamwe n'uyu mutima akunzi wa STV ibi bintu ni atari ibi vyari biki kweri ndagusabye imbabari avuze gute ngo seri usavye iki Audreille je ni atari kweri kunzi wa STV bro umviriza bro phone je nayiguze ku mafaranga yiwanje ifone wayiguze phone je nayiguze ku mafaranga yiwanje buri mu ndakume bakunzi ba STV naco nakoze kuvuga umudadamani biraboneka ndimo ndagufukamira nsaba imbabazi nzi yuko ndiko ndavuga n'umuntu ahagaze neza ari mukuri kumbe byose biri mu bakunzi ba STV ni atari kweza urambabaje wa telefone bakunzi ba STV n'umuhungu yayiguze mugabo dusanzemo amafoto ariko bararyoherwa ko barasangira ariko baragira ibiki ubu naho biragenda gute ibi byose biriko bakubera wowe ibyabaye uriko uramufata nabi ivyo si n'ivyari birimo ndakumena nimba uno munsi naje waramaramaje mu bantu uranyiruka Audreille wowe kutkina ukwize jewe nuko uranyumva ico ndagusavye ni ikintu kimwe nkuko je narize ndakurira wewe nkuko nitanze nkore niyima man phone je fise urayizi ifise Sony nabyagaze cyo kimwe ni phone man nimye kubya kubu bakunzi ba STV Paton bihagarike Paton je no kumena okay poa tufatura ukuntu tubeza Paton vyibiki man tuweza mubiki ukuri kuriwe yarakumbwiye yuko atankunda sivyo kandi biraboneka byaragaragara kuko ukuri kose kwari muri phone ndabyo ko atankunda nivyo nabwo nkunda ako iyi ni dépense yanjye sivyo ndayitwara ntabwo ndayagusigira hamuko kuri wowe ubona yuko jewe ndiko ndavuga message imwe savye mbaba wowe ubonye message no umva no gusabira igongo ute wowe n'ibintu ariko adukorera Audreille umva no sabira igongo ute bro sabira mbaba ndakumena reka tubireke Paton tugende basi cha tubigenze gute nagushiriye ko ukoze nagushiriye aho umviriza urakoze cyane nagushiriye abona ukuri kwabonetse ndagusabye n'ikintu kimwe mu maso yanje singeneye kandi kukubona izambaba zinafukama ndagusenga wewe ndagusaba wewe n'umusezi rahagaze telefone ayitwara bro phone ni wanje sivyo
phone ni wanje umurano utari wiwanje ariko vyose ndabitwe ko ibi nivyo vyomvugira naho nzoba imbere. None ubu bigiye kurangirira gute none? Amafoto bifotoje jewe na dukundana amafoto sayo no musanyejo. N'amafoto byaboneka yuko twagendana nawe kumbe ari nawe ari mu bindi. Nakuri hagati ya je nawe kandi Audreille. None bigiye kurangirira Paton. Jo bro je ndazigo biza kurangira. Je ndazivyo ukuntu nza kubimara. Nimba je naboneka yuko ndi kigoryi imbere yiwe nashaka yuko ntabe ibintu byoduga ngo bishike kuri kubavyeyi ariko kuri kwanje kubavyeyi kugiye kuboneka myaka 3 bro nitanga misi yose gukwezi message ama mega ya YouTube yuko Reka tugende Paton. Antuka nashize abona byose twashize abona byose. Kepoa ico nkene ni kintu kimwe sindamukene mu buzima bwanje ikintu no saba ni kintu kimwe ukuri nakumenya phone ni yiwanje ndayitwaye. Bakunzi ba STV ni hatari kweli. Babona ukuntu birangiye bakunzi ba STV birangiye n'umukobwa dusanze acitinga umuhungu ama message amafoto byose twayibonye. Rero je simone ukuntu bigiye kurangira. Umuhungu aragiye atwaye ivyiwe atwaye telefone Audrille aragiye nta n'ukuntu ndamubona cameraman twinjiye kumuraho. Wapi katubireke ntaco ibihagarike ngaha bakuze wese ivu ngabibonye kuri kose kugiye habona nta mukobwa nta muhungu bose bari bafite amakosa mugabo urumva birangiye umukobwa yasuye gusaba imbabazi umuhungu ariko tuzoraba ukuntu tubiheza ariko jene baziko byarangira ngaha rero bakuze wese TV muzokurikirana mu kindi higaniro naho butaha. ASE TV, every story matters.